iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be no ku matora yimije kuba muri uyu mwaka. Turazagaruka kandi ku mazina yemwe mu bategetsi bahambaye cyane benshi bazi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka kuri Honorable Agathon Rwasa yatswe umugamba Geseneri ndetse n'ibiriko biratangazwa kuri uyu mugabo benshi bita Uwijunja n'ijambo, akazwaho kandi umushinga amateka Pascal Gikeke ndetse n'umushinga amateka yitwa Marayika. Bikabivugwa ko hari ubusuma budasanzwe butegekarijwe muri aya matora y'umwaka w'ibihumbi 2025. Mu matora yose amaze gukorwa mu Burundi, amatora y'uno mwaka niyo ari ku rugero rw'ubusuma rutari bwigere ruboneka buri kanya kuri runo rubuga. Turaronka amakuru ndetse n'ubutumwa bw'abazoba bari mu mabiro y'itora batangaza ibitegekanijwe vyo kwiba ayo matora. Ni benshi batubwira ko bicuza kuba baremeye kuja kuyahagarikira, ndetse hari n'imbonera kure zitutangariza ivyo zatumwe usanga navyo bifise ico bipfana n'ivyo nyene twahawe n'abatwara amabiro de vote. Aya matora yibwe kuva mu nteguro zayo azibwa kugeza ku munota wa nyuma wayo nk'uko bivugwa. Murano makuru turaza kugaruka ku nteguro yikumira, tuze kugaruka kandi ku busuma mu kubaka inzego za seni ndetse n'amatora atagira inderetsi zigenga. Tuze no kugaruka ku iterabwoba ririko rirakogwa ku banyagihugu ndetse n'ubusuma buzoba mu mwanya w'amatora ndetse n'ubusuma bwo mu mwanya wo guharura amajwi. Vyose nuze gucikwa turaza kubigaruka ku fyone subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikano nayo dushikiriza. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka dutangurire kuri benshi bavuga ko hari amajwi yahora yubakwa kuvuga ariko agiye kuzima. Ngamatora yo muri uno mwaka ico abarundi bazotakaza amatora yimirije mbene igiki gihambaye mu gutora umushinga amateka. Ubundi hari benshi batazi ico umushinga amateka abajejwe mu gihugu, gusa abafise ibikorwa bitatu bihambaye cyane. Icya mbere ni ugutora amategeko, icya kabiri ni ukugenzura ibikorwa vya leta, icya gatatu ni uguserukira abanyagihugu. Ku nshuro igira 9 abanyagihugu bimirije gutora abashinga amateka. Ni amatora azovyara gusubira inyuma gukomeye mu bijanye n'ingene ivyiyumviro bitandukanye bivugwa mu nama nshinga amateka mbere n'ibibazo bihambaye abarundi bagatera bigabanuka ingene bivugwa. Igikorwa cyo kugenzura leta cyari gisanzwe atakiriho vy'ukuri ngo bo kizosubira inyuma gose. Ni iki abarundi bagiye gutakaza mu vyahahora, ni iki bo kwisunga mu gutora. Amajwi yahora yubakwa kuvuga agiye kuzima. Naho inama nshinga amateka yari yiganjemo CNDD FDD hahoramwo igice kitari gito ca seneri. Hari abashinga amateka batatu banditse amateka mu kiringo giheze cy'umwaka w'ibihumbi 2020 gushika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Abo harimwo Honorable Agathon Rwasa, Honorable Pascal Gikeke ndetse na Honorable Pamphile Marayika. Inshuro nyinshi cyane bano batatu barabajije ibibazo vy'inkoramutima ku buryo byari bisigaye biryoshe gukurikira ibivugwa mu nama nshinga amateka. Igihe cyose abo batatu bafashe ijambo haba hagira havugwe ijambo rikomeye ku binyegezwa biri mu ntwaro. Igihe President Ndayishimiye ariko agwiza kabiri amafaranga yo kumugaburira akiha gusumisha miliyoni 2 ku munsi, Agathon Rwasa niwe yubahutse kuvyamiriza. Naho atumvirijwe ninde wundi agiye kubaka kubaza ikibazo kijenye n'umukuru w'igihugu iyo akoze ibitabereye. Pascal Gikeke yarabaje kenshi ibibazo bijanye n'ubutunzi, niwe yubahutse kandi kwiyemeza amatungo CNDD FDD yiha ingene yakira ibiturire vy'abagwiza tunga bagaca bakora ivyo bishakiye. Yari yamirije kandi ubutegetsi bukoresha izina ry'Imana mu gusigura amafuti, yari yamirije yugagwa ry'imbibe z'Uburundi n'igihugu c'u Rwanda n'ibindi vyinshi. Iyo afashe ijambo abashikiranganje bose bahora bajugumira, ninde azosubira kuryogora ku bibazo bihambaye gutyo. Tugaruke kandi nanone kuri Pamphile Marayika. Utwara mwumvise kenshi avugira abanyagihugu bagowe. Yarabajije ivyo banyuruzwa bakabugwa irengero. Yarakaze ku kibazo c'igitoro, nawe kandi yubahutse gusa umushikiranganje wa mbere gutanga imiho kubera leta ya Gervais Ndirakobuca atanyishu ifise ku bibazo bihanze abarundi. Ubu aho kubaza abanyuruzwa ubanyuruza, Shabane nimubona nawe azoba afise ijambo mu nama nshinga amateka nk'uko tuzobigaruka ko ku munsi w'ejo mu nkuru turiko tubatohoreza muri uyu mwanya.
Muti rero nibiki umunyagihugu yo kwisunga mu gutora umushinga amateka? Benshi bavuga yuko politiki ari ingwano y'inyungu. Umunyagihugu akwiye kwama azi inyungu ziwe agashira kumuzirikanye ko ijwi rihambaye mu gutora abazoja kumugwanira. Raba uwo muntu ariko aritoza ko yubahuka kuvuga ingorane zawe. Nimba atanazivuga mu kwiyamamaza, ntazigera zivuga ageze mu kibanza c'iteka. Raba ko arinda iyo ahagaze ibibazo reba ko arinda iyo hageze ibibazo bikomeye. Raba mu mateka yiwe kazwi nk'ubahuka kuvugira abarenganywa. Nimba uri mu rwaruka, raba ko avuga ibibazo vyawe. Raba ko atomora inyishu zikwiriye. Raba ko ashoboye kwiyamiriza politiki igonyora. Nimba ufise ikibazo cyo kwiyunguruza, raba ko avuga ikibazo cawe. Umviriza ko afise inyishu kw'ikena ry'ibitoro kandi ko yubaka kwiyamiriza ababoheye amaboko abarundi imigongo ku kijanye n'igitoro. Raba inyishu atanga ko zifaditse. Nimba ufise abawe bapfungiwe ubusa canke impunzi, raba ko hari ico abavuga ko. Raba ko zogufasha mu gutora umuti. Nimba ari umurimyi, umviriza ko umviriza ko avuga ibibazo vyawe. Mbega arazi ko utaronka ifumbire kandi warayirishe? Mbega arazi ibibazo rimwe na rimwe ugira hageze gushora? Mbe hari icyo avuga ku makori y'umurengera? Raba ntuhendwe ngo ushigikire inyungu z'umugwi kanaka witoza, kuko baragwenda ngo inyungu zabo nizo rwawe. Umviriza ko inyungu zawe bazivuga. Ico kirahambaye cane. Ntabwo abashinga amateka ari bo bubaka amashure, bubaka amavuriro, bubaka amabarabara n'ibindi. Aho benshi baba bariko baraguhenda, ukumva bakoresha amajambo maremare adasiguye ingene aja mu ngiro. Uramenya ko ari ababeshi. Umuntu avuze ko azokomeza demokarasi abavuze iki? Ese avuze ko azozana ubutungane kuri bose abavuze iki? Avuze amahoro n'umutekano abavuze iki? Avuze ko azozana iterambere abavuze iki? Ayo ni amajambo ameze nk'igipfungu. Ntavuga ingingo zitomoye zikwerekeye, nawe wumvirize ko avuga ivyo ushaka ubone kumuha ijwi ryawe. Mu nama nshingamateka ihavuye ni bake cyane baserukiye umunyagihugu canke intara zabatoye. Benshi baserukiye imigambwe yabo. Umunyagihugu agowe ntibigeze abona umushinga amateka amugarukira ko canke avuga ikibazo ciwe. Abanyagihugu nibatakanura ngo bizoguma gutyo, ahubwo bitere ivyunyuka nk'uko benshi makurikiranira hafi vya politike bobo babitangaza. Gusa igihari muri aya matora y'uno mwaka nuko ngo hashobora kuba ubusuma budasanzwe. Nkuko natanguye mbivuga, hari ubusuma butegekanijwe muri aya matora y'umwaka w'ibihumbi 2025. Reka nkuko batangarije tutangurire ku nteguro yikumira. Mu ntango hakozwe ibishoboka vyose kugira ngo umugambi ugira kabiri mu gihugu ntuze witaba amatora. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 harakozwe amatohoza akomeye mu gihugu ajanye no kumenya uko abarundi babona intwaro ya CNDD-FDD. Amasoko dufise mu iperereza yaratubwiye ko raporo batanze yerekana ko hamwe gatogwasoye kwitaba amatora no kumwe babitari gushoboka uyu mwaka. Niho hiyumvigwa inzira zose zo kumukura mu matora. Kumwica no kumupfungwa barabitinye. Inguvu zashizwe mu kumwaka umugambwe no gushira amategeko atuma adashobora kwitoza nk'ubigenga canke ngo yifatanye n'uwundi mugambwe. Igihe yinjiye mu runani Burundi bwa bose, ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwarabonye ko hari akantu gato bwihenze. Basanga biracashoboka ko Rwasa yitoza. Niho se niyahabwa itegeko ryo kumwankira. Muri sentare yubariza ibwirizwa shingiro naho bateye ubwoba abarongo runani ko badakuyemo Rwasa, urunani rwose ruca rutakaza uburenganzira bwo kwitoza. Nuko Rwasa nabiwe baba barakumiriwe. Ubu nibwo busuma bukomeye cyane bwabaye, kuko abatwara bahisemo kwiha insinzi babanje kwirukana ufise amahirwe yo kubatsinda. Ngo kandi akaba haranabaye ubusuma budasanzwe mu kubaka inzego za seni, umugwi w'igihugu ujejwe amatora. Gushira inzego zizocungera amatora gisa n'igikorwa cy'umugambwe umwe. Nabitwa ko bavuye handi benshi usanga ari abayoboke ba CNDD-FDD mu mpisho. Seni yonyene irongowe ni wari umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntahogwamiye. Mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2010 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015 azwi nk'uwagize uruhara ntangere mu busuma bw'amatora. Numwe mu bategetsi atagira ubwizigirwa na buke yohabwa n'abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Benshi mu bagize seni bameze gutyo kugeza aho bashiramwo na Sylvestre Nyandwi yari amaze imyaka 7 atoteza abatavuga rumwe na CNDD-FDD mu kubapfungira ubusa akiri procureur general de la République.
hageze kubaka sepi na za sesi byabandanije gutyo. CNDD-FDD yishiriyeho abantu bayo bocunga amatora. Bigeze ku mabiro y'itora nka hose usanga imbonerakure arizo zizohagararira amatora. Gutunganya amatora ni kimwe, kuronka inderetsi zigenga kandi zemewe ni ikindi gihambaye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 nta societe civile yigenga vy'ukuri ishoboye gukurikirana amatora ikiriho mu Burundi. Umuganga uri ku butegetsi wo ngo urafise amashirahamwe yawo aheza agasasira ubusuma baba ariko burakogwa. Imigambwe yitoza irarekuriwe kurungika abakurikirana amatora. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari inderetsi za seneri nyinshi zafunzwe ku munsi w'amatora. Uyu mwaka hoho inguvu z'inderetsi zizoba ari nke cane. Uyu mwaka kirazira ko inderetsi zizoba zifise amatelefone ngo zivuge ibiriko birabaho ziri. Turetse ko amaradiyo mu Burundi atacigenga nka kera, ubu nta narekure gutanga ibiharuro biba biriko birava ku mabiro y'itora. Hakaba kandi harabayeho iterabwoba ridasanzwe ku banyagihugu. Nk'uko bivugwa. Reka imbere yuko tubandaniza ku iterabwoba riko rikoregwa abanyagihugu, tubanze tubabwire n'ibindi biriko biravugwa cyane cyane kuri ingingirabana n'ubusuma mu matora. Gusa nanone bikaba bivugwa yuko hari imbonerakure zemeza ko zifise amakarata menshi zokoresha mu gutora inshuro nyinshi umugambwe uri ku butegetsi. Ni mu gihe mu mitumba abanyagihugu bakekwa ko badashigikiye CNDD-FDD bamaze iminsi batega ubwoba ko bahirahiye ntibayitore bazomenya iyo bataha. Abakuru b'imitumba n'uducimbiri bategerezwa kuzoherekeza abanyagihugu babo bakitwararika bidasanzwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyagihugu bategekwa kandi kuzokwerekana ico batoye. Mu ntara ya Buhumuza abahagarikira amatora batwandikiye ko utuzu two kwihereramwo mu gutora tuzoba dupanze ku buryo imbonerakure zishobora kurabira mu madirisha ivyo umuntu atoye. Hari imbonerakure kandi zemeza ko zifise amakarata menshi zizokoresha mu gutora inshuro nyinshi. Mu gisagara ca Bujumbura imbonerakure zitangaza ko zifise amakarata y'abapfuye, ay'abafunzwe, y'abatakiri mu Burundi ndetse n'abandi. Hari n'abandi benshi batahawe amakarata yabo yitora. Kuri abo banyuma Uponi kavuga ko yashoboye kuronka ko wiyandikishije wese azoshobora gutora. Abahagarikira amatora nabo bakaba twandikiye ko ku biro vyose vy'itora hazoba hari abajejwe umutekano be n'ipikipiki izo bijejwe kujana gupfunga inderetsi z'amatora zizoba ziriko ziragorana. Aho bavuga ko nk'inderetsi iziyamiriza batoye kenshi izocagirizwa gutoba amatora. Imbonerakure z'Ibujumbura nazo zigatangaza ko zizokwiragira ku mabiro y'itora zikita inderetsi za Opona z'urunani Burundi bwa bose canke z'iyindi migambwe. Zonyene zikavuga ko hariho imyanya zizoteza akajagari kugira zice zijanwa gupfungwa n'inderetsi z'ukuri. Benshi bakavuga ko rero hazobaho n'ubusuma mu mwanya wo guharura amajwi. Aha niho hategekanijwe umwanya wundi uhambaye wo kwiba amajwi. Abahagarikira amatora bakaba ariko baratagaza bavuga ko bahawe itegeko ryo guharura ari bonyene kandi biyugaranye. Bakavuga ko amajwi y'indi migambwe bazosoma ayangana nayo bazoba babwiwe ko baha iyindi migambwe. Ayandi yose azokwitwa CNDD-FDD. Nguyu niwo mwanya umuntu wese azokakaza azoca afatwa agapfungwa. Bamwe mu bahagararira amatora bakaba ariko baratangaza ko bishuza kuba baremeye ico gikorwa. Bakavuga ko nabo buze ubwoba kubera hari urugero rw'amajwi babwiwe CNDD-FDD dutegerezwa gushikana. Bakavuga ko batazi uko bizobagendera hamwe ico gikorwa cobananira. Inderetsi z'imigambwe ngo zikwiye kuzotonda kare ahabera amatora zigafatana mu nda zikirinda guta bureau de vote mu mwanya uwo ari wo wose. Iyi ni impanuro itangwa. Inderetsi z'imigambwe kandi ngo zikwiriye kuzoraba neza ko umunyagihugu ashobora gutora mu mwiherero koko. Zigasaba ko ata abantu baje mu madirisha gukurikirana ingene abantu batora. Inderetsi z'imigambwe zikwiye kwiga hakiri kare kandi ingene zizotanga amakuru y'ibiriko biraba zikavuga hakiri kare. Inderetsi z'imigambwe zikwiye kuzokurikirana rwose igikorwa cyo guharura amajwi zikayamiriza ingendo ivuga ko abagize bureau de vote aribo bazoharura biyugaranye. Inderetsi z'imigambwe zo kwitondera kandi agasomborotso k'imbonerakure zizoba zigamije ko bapfungisha. Ariko kandi nubwo aya matora
azoba haracyariho ikibazo ca internet. Ku minsi y'amatora internet kenshi barayica mu Burundi canke ugasanga WhatsApp ntikora. Abishoboye bo kwitegura muri telefone zabo bagashiramo ngo application yitwa Telegram, abayikeneye nabo bagaca ku ma application aba mu matelefone yabo kugira ngo bayishiremwo. Abandi boshiramo za VPN zituma iyo buga ya application mushobora kuguma muyikoresha nk'abatari mu Burundi. Nawo mu gusozera ntawe jangaho ngo yihende ngo amatora yeje azotuma haba impinduka mu Burundi. Na amatora y'ubusuma buhebuje nk'uko Pacifique Nahazwe wewe abitangaza. Gubojoje bw'abakandida batigeze baniyamamaza buruzuye, akazi kabo nako gusohora amatangazo yo gukeza seni leta na CNDD-FDD kuva itariki y'indwi ruheshi y'umwaka w'ibihumbi 2025. Naho biri gutyo rero abarundi bogerageza ibishoboka bagatora uko bavyumva bakanacunga amatora yabo nk'uko bamwe mu hananira agateka kazina muntu babitangaza ndetse namwe mu mashirahamwe yigenga abitangaza. Nemwe kandi ngo hamwe uyu muntu atosubira kuba umushinga amateka abarundi nabo bazoba bahomvye. Nta wundi babonye mu nama nshinga amateka yita ku kibazo cy'umuntu arenganywa nk'uko Fabien Banshirya nino yabikoze. Yarageze naho yandika intonde z'abanyurujwe azirungikira umushikiranganje Laurentine Kanyana. Naho wo buri CNDD-FDD womenya ko ni warenganywa ugapfungirwa ubusa umushinga amateka azuba ko kuvuga zoba Fabien Banshirya nino. Nta mushinga amateka wa CNDD-FDD azigera akuvugira. Ngamatora y'ejo sa amatora yo guhindura intwaro. Leta ya CNDD-FDD ngizobandanya gucinyiza abarundi. Niyo mpamvu rero adakenewe gutora ababesha ngo hariho ivyo baje kubaka. Bazovyubaka bategera leta. Akenewe rero ushobora gusemerera iyo ubutegetsi buriko burahonyora abanyagihugu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikano nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kandi nabo kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko urakora.